ku mugaragaro indirimbo zibiri zifise n'amasanamu audio visuel tuzobikora ku munsi w'Imana ariko kandi ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha 6 tuzokora igikorwa cy'impuhwe tuzokora urugendo rw'impuhwe tuzokorera mu bitaro presse ya chorale. Shalom shalom bakunzi b'ibiganiro vyacu vya New Press TV turabaramukije amahoro ya Kristo abane nanyu. Uyu munsi nkuko mubibona imbere ya kamera dufise umutumire adasanzwe akaba azi ku mazina ya Murakoze cyane jewe amazina niswe n'abavyeyi ni ahishakiye Didas ariko kandi usanga hariho n'ayandi mazina zaraza bivanye n'ibikorwa kana ko umuntu abari karakora ariko se amazina mabi n'amazina meza. Namwe murakoze gose nibaza ko bariko baradukurikirana bamaze kumenya umutumire wacu turi kumwe mu biganiro ko yitwa Ahishakiye Didas. Mbega none mutumire muhire ku bantu batazi Ahishakiye Didas batangura kwibaza ati mbega none Ahishakiye Didas ninde? Mwoshobora kutubwira mu majambo avunaguye uwo ari we Ahishakiye Didas? Murakoze cyane. Ahishakiye Didas reka mpere kucatumye yari gikuru cyatumye muntu makugira ngo tuganire. Icyambere cyo nabanje gushimira cyane New Place TV kubona mwanyemviriye ko kugira ngo dushobore kuyaga. Rero Didas cyambere n'umukristo n'umukristo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza sengera mu shingiro rya Methodiste une abandirimba muri chorale yitwa Choral RAHAYI-ROYI. Hanyuma Didas Ahishakiye yavukiye mu ntara ya Cankuzo muri komine Cankuzo muri zone Minyare. Nibaza ko mu majambo avunaguye uwo mwidondoro kwiye ikindi nkabasengera muri Pawase rohereye mu shingiro rya Methodiste une. Yego murakoze. Murakoze cyane gose namwe mutumire mutubwiye ko musanzwe muri umukristo kandi musanzwe mufise amabango mu ishengero muratubwiye ko musanzwe muri bamwe mu barongoye chorale RAHAYI-ROYI. Mbega none chorale RAHAYI-ROYI canke iryo jambo RAHAYI-ROYI risigura iki ryakomotse he kugira ngo iyo chorale usanzwe koreramwe ibikorwa vy'Imana yitwe uko mbega hisunzwe iki nigiki cyatumye vy'ukuri iyo chorale mutayitwa irindi zina mugashima kuyitwa chorale RAHAYI-ROYI? Murakoze cyane. Icyo kibazo kirakomeye cyane hariyo natumwe twabatungura kuyishura ariko reka ngerageze chorale RAHAYI-ROYI nkuko ramaze kubivuga ni chorale iri muri Pawase rohereye mu shingiro rya Methodiste une ikabikomoka mu muhari w'ugwaruka. Urumva umuhari w'ugwaruka bize ibintu by'imihari abari muri Methodiste une bacha babimenya hariho ibintu by'imihari rero hariho umuhari w'ugwaruka ari usanzwe ukomokamo chorale RAHAYI-ROYI. Rero RAHAYI-ROYI ni jambo riri muri Bibiliya. Ijambo riri muri Bibiliya turisanga mu itanguriro 16 ku murongo wa 14 mu nkuru za Hagari. Yego ni Hagari si Hagayi kubera Hagayi ni gitabo kimwe kiri muri Bibiliya. Hagari rero ni incoreke yari incoreke ya Sara ariyo Aburahamu yahavuye avyara ku mwana yitwa Ishimayeli. Rero aho niho izo nkuru zikomoka muri kijye gice cya 16 hari ahantu haboneka imirongo aho Sara nako yaracitwa Sarayi yirukanye iyo ncoreke abisavye Aburahamu bakayirukiyona iyo ncoreke yitwa Aburahamu ntiyari bwabe Aburahamu ko ntibari bwavyara iyo ncoreke. Rero Hagari bayirukanye n'umwana wiwe Ishimayeli bageze ahantu rero bajyamye ahantu nyene bihebuye mu marayikaraza aramukomati nibiki wewe aramubwira ati mabu jaranyirukanye ati haguruka rero usubireyo usabe ikigongo wiyoroshe azahugirira imbabazi ati Imana yarabonye amarushwa yawe hariya ku murongo wa 13 rero iryo jambo risobanura ngo ijya iriho yamimbona Imana iriho yamimbona. Rero n'iryo jambo ryafashwe kugira ngo bashobore kuyita iyo chorale RAHAYI-ROYI. Ukuntu byaje chorale RAHAYI-ROYI mu isanzwe sinavuga ngo yamyeho muri Pawase rohero kuko yatangiye mu 2013. Ubwa mbere hari amakohari atandukanye hanyuma rero baca baregeranye amakohari atandukanye ntiwe ndadondagura baje maze kuyegeranya muri 2013 baca bagira ikohari imwe yitwa RAHAYI-ROYI iriya iriho canke ijya iriho yama imbona.
rero uravye zijya nkuru za Aburahamu zujya mupfasoni ijyanco ariko ukuntu vyagenze ni kuvuga bisigura ngo ivyo ndiko ndacamwe vyose kumbe bwa bundi nimba ndiko ndacamwe ibintu Imana irikirambona irikirambona kandi irashobora kungirira neza nkuko vyagenze kwirya ncoreke rero ni ryo zina siho narindi gihe iryo zina ryatorwa mugabo ndakeka abariho barasenze Imana hanyuma Imana impwema akabahishurira kwita iyo ko hari ati iriya iriho yamimbona yamitubona yego bisigura rero ko nibikorwa mukora muri chorale RAHAYI-ROYI ko mwashize imbere yuko Imana yama iri muri vyo kandi babona yego cyane gose ndumva ko n'izina ryiza ko ariko baradukurikirana ico barashobora kugifata bakamenya ico iyo chorale vy'ukuri ico isigura n'icyatumye iyo chorale ibaho. Bega none iyi chorale RAHAYI-ROYI yo bafitanye imigenderanire hamwe n'andi mashengero? Imigenderanire ga yemwe irahari. Ego sagasese kwa rumuri iriho kandi iragaragara. N'abadukurikirana boshobora kubishingira intahe. Reka ndaguhe nk'uturorero tumwe turafise amashengero ashika nko kuri 3 dukunda gukorana cyane mu bikorwa kanaka bose yo dukorana yonyene ariko turakunda gukorana keshi bakadutumira nako tukabatumira reka mvuge nk'ishengero ubwa mbere ahantu twatanguye kuganira imigenderanire ikomeye cyane ni hasimbuza muri methodiste une oya ni muri église du Rocher ku cicaro gikuru mpuzamakungu bisanzwe rongowe n'umukozi w'Imana mwubahwa Pasteur Denise Nkurunziza abo turakunda gukora mu bikorwa bitandukanye baradutumira iyo hari ibikorwa kanaka bafise biciye muri ko hari intsinzi canke muri Victory Celebration Team tukagenda natwe tukabatumira bakaza rero abo nta gikorwa nibikorwa bike dushobora gukora ntitwatumire nabo bakora ntibadutumire turafise kandi n'iyindi shengero ryitwa Assemblies of God Fellowship bisanzwe riri mu Gatumba nibo dukunda gukorana cyane abo nabo biciye muri ko hari yitwa Asafu abo n'abagenzi no kuri minchuti turakorana baradutumira tukabatumira tukagenda hariho n'indi shingiro duheruka kuba abagenzi mu misi heze gitwa Inihakore Saint Church rirongowe n'umukozi w'Imana yitwa Nuru niyo nkuru abo rero nabo nyene turakorana baradutumira tukagenda nabo bakaza aho siniriwe ndadondagura za Baptiste Église des Évangéliques des Amis Église Méthodiste Libre mbere banashaka turafise n'ubutumire bwo mu Kibitoke cya Rugombo mu misi murashobora kubona twagiye mu Kibitoke cya Rugombo ivyo rezo byerekana yuko bifitanye imigenderanire myiza n'amashengero aho rero amapawasi ya Methodiste za Kibitoke za Kamenge za Rubirizi aho ni muhira yego sawa murakoze cyane gose mbega none iyi chorale RAHAYI-ROYI bariko baradukwirikirana arabashobora kugira ibibazo bakibaza nko naje ndikunda kugira ibibazo mbega nibiki twoshobora kumenyera kuri no chorale mbega hari ibikorwa baba bamaze gukora ibikorwa vy'Imana mbega twoshobora kubimenya gute twobironderera hehe niho twoshobora kumenyera ibikorwa bariko barakora murakoze cyane chorale RAHAYI-ROYI nkuko muvyumva ni chorale nayo igikorwa nyamukuru ibikora no kuririmba siburimye n'ubworozi sinubudandaje izo navyo birashobora kuza mu kugira ngo chorale yiteze imbere ishobore no kuronka uburyo ishobora gukoresha ibikorwa kanaka mugabo igikorwa kiba cyatumye abo bantu bakorana kuba ari kuririmba nkuko muvyumva rero umuririmbyi urumva ategeza kwa viza indirimbo rero nka chorale RAHAYI-ROYI turakora indirimbo izo ndirimbo nazo turazifise turamaze gukora album zishika kuri 2 hariho album ya mbere twise Assurance n'indi album ya kabiri twise Mamuraka ya Yesu album ya mbere twayisohoye muri 2020 ya kabiri tuyisora muri 2021 twarazikurikiranije izo ndirimbo zose rero tuzisanga kuri YouTube ndetse tukazisanga no kuri Facebook aho hose usanga handitse chorale RAHAYI-ROYI Rohero nubona novuga nk'ivyo byo dukora ibindi nibikorwa by'iwacu nyine hagati ya twebwe n'utwigira turabishira ku mbuga ari ibikorwa dukora mu gatego turashira ku mbuga yego murakoze murakoze cyane gose imbere yuko tubandanya ndabona ko mwambaye neza gose mwambaye agapira ariko kandi imbere ndabona ko ikintu canditse ko SSV
event canke event sinzi mbega none ugo runtu event canke ugo runtu SSV event mbega gisigura iki ariko kandi mize nk'usubira inyuma imbere ko muco mudusigurira ico iryo jambo risigura mwatubwiye ko musanzwe mufise amazina menshi mbega nako kandi kazina mufise nakahe mushaka kabwira ko baradukwirikirana Arena bivuze nti amazina niswe n'abavyeyi ni ahishakiye didase urumva bari yandi mazina umuntu atiswe n'abavyeyi ariyo nk'amazina nitwa ndi mwishure hariyo ayo kweri yaramaze kurengana kuko nkonga mu gisagara ca Bujumbura ntayo bazi ariko nk'abo twiganye muri interna barayazi muri interna bantazira ngo maître bantazira maître kuko hari ukuntu nagerageza kuza ndahuza abantu aho tubazo tubaye muri interna gasanga abantu bapfuye amamatera bapfuye isahani bapfuye iki rero umuntu acha nobwira ati jugo rubanza rumpe ndarurankura tigo rubanza rumpe kandi vira abantu nkabumvikanisha avuga ati uyu muhungu we n'umushingwa manza Kono manza ndazirankura cyaba ntazira metre ariko tumaze kugenda kuva muri 2017 hari n'izina bantaziriye munyimunyi munyimunyi izina ryo ryavuye hehe bari gutazira bisunze mu bisanzwe ni kirundi munyimunyi yego ni kirundi ni kirundi iryo munyimunyi si izina ryavuye gukoroka kuko ari abantu bakunda kugihenda ko bakarishiramo yandi mavuga ariko ni izina rya sokuru sokuru yitwa munyihiri sokuru yitwa munyihiri ufashe munyihiri rero ukarihimbura utora munyi urumva rero kugira ngo iryo zina rya sokuru ntiyagira aho rija ashe fata munyihiri nuko rero niho ryavuye aho naho ryavuye ryaje ntanguye gukora ibikorwa byo gukina dukino dutwenza tw'abantu bita comedy narabikoze ndabikora ariko ubu haraciye nk'umwaka ndiko ndakorera muri filime atari izo gutwenza ahubwo zitanga ubutumwa yego no gutwenza babirimwo ariko zitanga ubutumwa mu buzima bwa misi yose mu kibano n'ahandi rero iryo zina rya munyimunyi nico ririko rirakora nta bintu bibiri ririko rirakora ni kubwiyumva ego murakoze cyane gose reka tumenyesha bariko baradukurikirana ko uyu mutumire wacu umwumvise amazina asanzwe afise nk'amatazirano ariko kandi tubamenyeshe ko asanzwe ari umukinyi adasanzwe asanzwe akina ibijanye n'amafilme agatanga inyigisho bijanye n'amafilme murashobora kumukurikirana amafilme biga ijya filme twa Agaseke FM yitwa gute oya Agaseke FM ikorera mu Ruyigi Agaseke FM ni radio abarayiza abantu ikorera mu Ruyigi Agaseke nini mushobora kubabwira aho kudakwirikirana murakoze cyane jewe sanzwe ibikorwa vya filme ndabirangurira mu muryango witwa Iseke Films Iseke Films niho bashobora kubisanga bagiye kuri YouTube bakanikayo Iseke Films bacabona filime zitwa Gahinda nizo turiko n'imisi ibibazo biba bishobora kuba mu miryango hagati ya baramukazi n'abaramukazi canka abakwe n'abakazana n'abana bukwe barashobora kubona aho filime yitwa Kwicuza navyose usanga ari n'ibintu by'ibibazo biri mu miryango indero z'abana n'ibindi byinshi hariho barashobora gusanga indero iva hasi aho twagiye turaronka intahe z'abantu batandukanye bavuga yuko byabigishije mu kibano nuko Iseke Films ariko kandi si mu Iseke Films gusa no ahitwa muri GN Films naho nyene ndakinayo muri narakinye mu ngaruka ari abantu bagumye bambaza baciye banyita ngo ndi umupfumu narakinye yahora y'interprete ahora y'umupfumu ariko ivyo navyo byanda by'interprete twava tuja muri birebire kugira ngo interprete iyo hore nuko nabaye mw'ivyo bihe ariko ubu sinkibirimo ko narakijijwe ariko ubu tubikora kugira ngo dutange ubutumwa ego ivyo nibaza yuko tuzobiganira ikindi gihe murakoze cyane murakoze gose namwe yorore mwakinye y'ubupfumu reka tuzoyigaruka ikindi gihe kugira ngo abakunzi bacu bashobore kuronka amakuru canke intahe yawe biciye muri yorore wakoze ego reka rero mutubwire insiguro y'iryo jambo mona riri kuri uwo mupira wanyu SS joho kirangura no gusoma sinzi ko ari uko sinzi mugayivana n'urimi kandi kirimwo mushaka kuduhereza insiguro y'ico kintu cyo gisigura mbega none ni kimwe ni bimwe mu bikorwa birangukira muri Choral RAHAYI-ROYI
muri make mubwira bariko baradukurikirana ikijanye nico. Murakoze cyane, murakoze. Aha handitse SSV event. SSV event mu majambo yose SSV ni Spiritual Sunday Vibration Event. Mu Kirundi ni kunyiganyika ko mu buryo bw'impwemu ko kuwimana. Tuvuze kunyiganyika ko mu buryo bw'impwemu icyo yuko ari kunyiganyika kutari uko mu buryo bw'impwemu. Kuko nimba umuntu yaborewe kagenda radandabagirana abari karanyiganyiga ariko si mu buryo bw'impwemu. Nimba umuntu yagiye muri boîte donwe akarara aratamba abari karanyiganyiga mugabo si mu buryo bw'impwemu. Ariko twebwe nimba umuntu agiye muri eglise hama gatazira Imana gatamba abari karanyiganyiga mais spirituellement mu buryo bw'impwemu. Rero iki kintu SSV event ni bikorwa Choral RAHAYI-ROYI yatunganije haraciye imyaka turi mu mwaka kugira kabiri nimba ntihenze birashobora kuba byatanguye muri 2022 yego mu kwezi kwa gatandatu itari kumengo 27 nimba ntihenze. Ni bikorwa rero Choral RAHAYI-ROYI yatunganije biba ku mugoroba ku munsi w'Imana ku itariki ba yatowe kugira ngo ashobore ko guhimbaza Imana biciye mu ijambo ryayo mu gusoma muri Bibiliya canke mu ndirimbo. Ariko kandi tuvuze ngo biciye mu ijambo ryayo no mu ndirimbo icumenga indirimbo zose ijambo ry'Imana. Ariko tutaririmba ijambo ry'Imana nta kindi kintu twaririmba kwa turirimba ivy'iwacu nyene twasanga twagiye ku ruhande. Ariko byose ni ijambo ry'Imana kuko yari bivuye muri Bibiliya tugiye nyuma ya Bibiliya ntaco tuba dukoze. Rero n'ivyo bikorwa rero turaririmba tukumiza ijambo ry'Imana. Ubwa mbere vyitwa Spiritual Sunday kuko twabikora kwa Mungu gusa. Ariko twavuye tubihindura turabikora no kuwa gatandatu twavuye tuvyita SSV event. Mugabo twatugoye abantu tugize S zitatu twabigomeje uko. Ubu rero tubikora kuwa gatandatu no ku munsi w'Imana ku matariki yaba yatowe kuva isaha 8. Nk'ubu duheruka kugira igice kigira 10. Rero ivyo bikorwa biba rimwe mu mezi 3. Biba rimwe mu mezi 3. Yego tugerageje gusigura evenement. Yego ni evenement mu Gifaransa event mu Gifaransa ni evenement. Evenement mu Kirundi kiragoye gusigura ariko nibikorwa biba mu kiringo kanaka ku gihe kiba carashinzwe na bene kubitunganya. Kuko evenement si ibintu bibuno musi ngo cyo bisubira hirya yejo oya ni ibintu vyitegurirwa kandi bitaba gihuruduka mbere yuko biba abantu barabimenyeshwa. Uko tuvuze nka dimanche gusenga dimanche ntitwovyita yuko ari evenement kubera n'ibintu babasanzwe bazi ati dimanche ntegeza guza gusenga dimanche mugo evenement barayitegura tibiba rimwe mu kwezi canke amageza bagashiraho itariki ibintu nk'ivyo. Nibaza ko ngerageje. Sawa murakoze cyane. Nibaza ko abariko baradukwirikira bariko baratahura kandi nibaza ko bariko baranezererwa no kumva amajambo muri ko muratubwira na cyane kubijanye na Choral RAHAYI-ROYI twagendeye kuri no munsi. Mbega none iyo SSV event ndiko ndatangura naje ko kimenya kukivuga. Mbega yo ba mwavuze ko mumaze kugira incuro zishika ku 10. Mbega none muri no minsi naho bimeze gute ko mwaheruka kuyigira ubu naho hoba hariho iyindi incuro muri ko murategura ikikorane cyo kunyiganyiga mu buryo bw'inkwemu? Ego murakoze cyane. Ego yemwe biriko birategurwa kandi bigize ku ntambwe ishimishije kandi ibihe vyatwegereje hageze neza na neza. Rero tuguma dushika gice cya 11 naho sikera ni kuwa gatandatu no ku munsi w'Imana amagenekerezo ya 4 na 5 uku kwezi nyene kwa 5. Uku kwezi nyene kwa 5 muri uyu mwaka turimo urumva ko hageze. Rero tuzoba dufise SSV event ku nshuro igira 11. Tuzoba dufise ndabwire n'ivyo tuzoba turiko turarabira hamwe kuwo musi dufise urufatiro ruri mu bigaratiya mushete Paulo niki bigaratiya gice ca 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 10. Twafashe ijambo nimwe rivuga ngo twame dukora ivyiza ntiducobogore. Mico gihe tumva tuba dufise urufatiro canke teme tuzonyiganyigirako ndava kunyiganyiga bisanzwe ko amangurushe dutahuko oya tunyiganyigira ku ijambo ry'Imana ku rufatiro kanaka. Yego
sawa murakoze cyane gose. Mbega none ni giki mwobwira abariko baradukurikirana tuzoze twambaye gute ko mbona we wambaye agapira kanitse ko SSV event sinzi kari VV sinzi mbega none ni giki mwobwira abariko baratwumviriza natwe tuzoze twambaye gute tuzokwitegure gute ko mva arakaryo keza ko kunyiganyiga mu buryo bw'impwemu ni giki mwobwira ko baradukurikirana tuzoze twambaye gute tuzokwitegure gute mbega none ikindi naco iyo SSV event iteguwe gute ni ibyahe bikorwa bizobera muri yo nabahe batumire mwashoboye gutumira bashobora kuzoza mbega none iyi SSV event yo bifite itandukaniro naya n'izindi evenement ryahe nibaza ko ivyo bishobora gufasha abariko baratwumviriza kandi bikabatera n'intege kugira ngo bashobore kuzoza kwitabira ikikorane cyanyu. Murakoze cyane. SSV event kamaze mbere uko abatumire uko itunganije kwanza uko itunganije namaze kubabwira itangura isaha 8 haba hatanguye umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana hamwe n'ibikorwa bigaca bikurikira rero babire kutonda mugabo twebwe dutangura isaha 8 ku kadomo ntidukoresha ya masaha y'abarundi bamwe bavuga ngo amasaha y'abarundi mu nkubya saa 8 gaca yongera ku isaha twebwe isaha 8:00 aho ugirisha ruwanye na dohasyo abatanguye ni kuvuga ahubwo umuhinga wo gushika yoshika saa 7:30 cyane ndetse nashaka naho yoshika saa 7 tukaturasenga gafata kanya ho gusengera ibikorwa bigira biberenga mu ico kibanza rero nza kuvyibagira bibera muri Paroisse Rohero mu gisagara cya Bujumbura hagati iri kwibarabara gitiriwe ubwigenge Boulevard de la Liberté cyangwa abandi bagita ngo ni rya Rumonge cyangwa RN3 ni imbere y'icicaro gikuru kibanki BHB cyangwa ambassade y'ababirigi mu Burundi umuntu aca habona aho birakwiye kweri umuntu akumwerekeza uko birakwiye ikindi ntacyo dusaba nta mafaranga kwinjira ni ku buntu mugabo gataha kweri wungutse kuko abakozi b'Imana ntako batagira barongowe na mpwemu ntako batagira kwambara naho nta mwambaro tuvuga ngo uza wambaye uniforme abani muri ko hari no bafise ko ntibazoza bambaye ariko kameye mu muntu nukuze yambaye nk'umwana w'Imana kurumva urubanza rwose rwarufise umwambaro nivyo n'umuntu agiye muri boîte d'honneur hari ukuntu agenda yambaye interuka yo kera mugabo naho urabona ukuntu bagenda bambaye n'ubutaboni n'ubutatunzi nkarabona aho zituruka akavuga ati zijya n'inka rero pani ijya myambaro iza kuko mashaka kuvuga cyane uko abantu babigeme apani ijya myambaro iza gukwega intambara turiko kumva akazwara kajyokeza ko kunyiganyiga tuzoze twakenyeye neza rero kugira ngo dushobore guhimbaza Imana oya gukenyeraho ni ngombwa nyine umuntu aze yakenyeye ni ngombwa umuntu aze yakenyeye uravyumva nyene ariko pana gukenyera mu gihe bw'umubiri gusa no gukenyera mu gihe bw'imwe navyo birakenewe umuntu akaza yasenze akasaba Imana kugira ngo ize kumugaburira bivanye nugukehanirwa kwiyiwe kuko umuntu wese afise ukuntu akehaniwe rero kandi muri umuntu agiye ahantu yasenze Imana reheze ikamuha igikwiranye n'ico igikwiranye nawe kubera Imana igaburira umuntu bivanye n'ibikwiranye nawe ishobora kugupakira nk'ibintu navyo bigusanzaza irabanza irakuraba ati umuntu ndamugaburira hanyuma reka rengire ko kubatumira mwe wese SSV tuba dufise abatumire bavuye muri Methodiste ine canke n'abandi bavuye ahandi kwiyi ncuro rero ngira ngo abakurikirana imbuga zacu barabibonye canke ku mastati yabo muri chorale n'abandi turafise abatumire batandukanye turafise umuvuga butumwa ni umukozi w'Imana ava muri Kenya yitwa Bishop Gabriel Kamau Kimani hanyuma turafise n'amakorale hariho amakorale ava muri Methodiste nyene turafise anointed singers team abona muri Paroisse Cibitoke turafise kandi na korale intsinzi niyo mu ishengero ry'Urutare turafise kandi na korale yitwa Revival Choir ni korale yo muri Methodiste nyene muri Paroisse Rohero turafise kandi na korale yitwa Ushindi mu bisango dusize mu Kirundi n'intsinzi nima dufise intsinzi zibiri Ushindi nayo niyo muri Inihakore Center Church turafise no muri rimvya rimba giti ciwe yitwa Jama Himucho hariho kandi na Rwanja Dohasyo yo muri Paroisse Rohero rero abo nibo dufise nari simvye Light Choir niyo muri Paroisse Cibitoke mishingiro ya Methodiste nyene
rero ayo niyo makorale dufise ariko kandi abakozi b'Imana hariho n'abakozi b'Imana batandukanye bo mu ishengero rya Methodiste nyene nk'abo muri Paroisse Rohero n'abandi usanga baje kugira ngo bikunde dufatanye mu munezero ariko kandi sabo bonyine batumiwe n'ubundi muntu uwo ari we wese ashobora kubona yoza muri uwo mwanya no kuri n'amahoro yoza tukabana tukaba imbere y'Imana tukahimbaza Imana tugatazira Imana hama twumviriza icyo Imana ivuga nibaza ko ari nk'ibyo yemwe sinzi arico nibagiye mwumva nategerezwa kubabwira ku bijyanye n'integuro n'ibindi mwashobora kukimbaza ntacyo hanyuma nkagitanga ko umuco murakoze murakoze cyane gose namwe rero nagomba turiko turamera nk'abasozera nigiki mwoshobora kubwira ariko baradukurikirana mbega none bitege iki nigiki bo kwitega muri kino gikorane na cyane ko twumva ari incuro igera 11 kandi mubona ko ari incuro itandukanye n'izindi incuro zose abariko baradukurikirana mbega none bitege iki Misanga kibazo ntibibaze ngo kiroroshe kwishura kuko umuntu ateguye ibintu hanyuma akaba akamwimwemu umuntu abiteguye biragoye guca bwira abantu ati muzoze mugiriki kuko sinobwira sishaka kubwira abantu ngo muzoze ngo mwakira imigisha ivuye ku Mana ngo canke muzoze mukira ingwara canke mugiriki oya kuko no mu gihe ca Yesu ko kijanye no gukira abantu bose bakize Yesu yarakiza abantu mugabo rero nahari ahantu yavukiye hari wasanga hariho n'abapfa nyene bagapfa bakagenda abandi nabakabazura urumva ntibakize bose hariho bamwe Yesu nyene agacanga hagakiza abantu mugabo abandi bagapfa bakabahamba kandi Yesu ari mwako karere rero bisigura ngo umuntu arashobora kuronka ikibundi akaronka isinde rero sino hava nkoresha uburyo bunini bwo gushitura abantu ngo kaze ngo muze kuyamurira imigisha y'Imana cyangwa muzo ariko ne nabivuze mu kanya gahetse umuntu azosenga Imana usenga Imana amugiye ati Imana ndashaka wewe icyo ubona kibereye kibarisha uzompa icyo ubona gikwiriye naje mugabo icyo no babwira cyo dufite ifatiro ruvuga ngo twame dukora ibyiza ntiducobogore abakozi b'Imana bazotwigisha kweri kubijanye no gukora ibyiza ntiducobogore byo kudacobogora byo kutarambirwa byo kame mu rufatiro abakozi b'Imana bazoba hamwe n'ibindi byose uko muhemu azoba yabihaye abantu niko bizogenda ariko icyo kwitega cyo umuntu aze yiteze yuko nico kibanza azobona Imana ibindi byose nobwira umuntu ntava asanga jewe nkoresheje uko nifuza ibintu ko byogenda ariko umuntu wese yitega Imana muri ico kibanza aze yidisponibilize mvuge gutega yitange aze wese yidisponibilize yitange hanyuma Imana nayo iheze ikore uko izoba yateguye gukora kuko ivyo bintu kugira ngo bibe twabisengeye turabisengera turasenga teme ntidupfa gukubita kuko nyene turasenga rero Imana twagiye tubona ikora ibikorwa bitandukanye biciye mu mateme twateguwe n'umude turetseye yuko hari ico izokora yego murakoze cyane gose mu kurangiza sinzi icyo mworangiriza ko mugabo mu kurangiza none nigiki mwoshobora gusaba abariko baratwumviriza abariko baradukurikirana bari impande zitandukanye mwabasaba iki kubijanye na kino gikorane ego mwavuze yuko kwitanga ico nuko ariko wakimwe bozokora mu bazoshobora kuza ngabo kandi atari gutanga ibigaragara gusa ariko kandi ari gutanga imitima ari gutanga n'imibiri yacu nkuko Paulo avyandika ishengo ry'abaroma kugira ngo ibe ikimazi cejejwe gihimbara Imana rero ariko mu kurangiza sinzi ko mwamufite ico mwoshobora kubasaba ariko baratwumviriza bega none muvamwe basaba iki mu kurangiza murakoze cyane mu kurangiza jewe ico nosaba bariko baratwumviriza icyambere badusengere kuko ibi nibikorwa umuntu ataba yirongoramwo ege nivyo twokoresha ingufu zose zishoboka mugabo tugasanga tudafashwa amaboko tugasanga ibikorwa ntibiri kubiragenda neza gose rero badusengere mudusengere muri kumura dukurikirana mudutera intege mu masengesho ariko kandi niwoshobora kugiresha duterereye mu buryo bugaragara bw'amafaranga mu buryo bw'umubiri w'amafaranga reka ndakidudulireko nawe yoterera ariko si itegeko yoterera kuko usanga dukeneye ibikorwa byinshi dukoresha amafaranga mu ivyo bikorwa
yego nivyo bari kunyeganyega mu buryo bw'inkomogo turashira nk'imitahe kweri turakoresha amafaranga kuko urumva kugira umukozi w'Imana ave muri Kenya yego nivyo n'abakozi b'Imana hari ivyo akora nk'abakozi b'Imana nyene kugira ngo bikunde basarize ihogwa cy'Imana ariko natwe ari byo tukeze gukora nk'ababatumiye rero ubugira ica duterereye mu buryo bw'amafaranga yo duterera cyangwa akadusengera byo bari vyiza byose byo bari vyiza ikindi kandi nkuko navuye ko dukoresha imbuga zitandukanye ufise icyo tubaza urashobora kuturondera kuri Facebook Choral RAHAYI-ROYI katwandikira cyangwa karondera jewe ahishakiye Didas ushobora kuntora kuri Facebook canke hari nimero iri ku rubuga rwa Facebook rwa Choral RAHAYI-ROYI Sangiza ho 97742 iriko urashobora kundondera n'ikindi kintu cyari cyo cyose ufise ari kibazo nimba ari cyo ushaka kumbaza mu bijanye n'ivyo bindi bikorwa nkora bya filme n'ibindi kuko hari abantu usanga afise ibibazo none ngo umuntu muri rimzi umukozi w'Imana ngo akina filme ngo akina comedy navyo nyine umuntu ashobora kubitanga ku muco kugira ngo ntihimare binamutse yitaza ngo umuntu akabitanga ku muco umuntu tukaganira nka bene data tugaterana intege byose ni vyiza ego numva umengo ni nk'ivyo no basaba Imana ibahumugisha reka turangize ikiganiro tubashimira kuba mwashoboye kuza tukaganira mukaganiriza bariko baradukurikirana mukababwira integuro yimbitse y'igikorane mufise citwa SSV event tubashimire cyane gose tuvuge ngo amahoro y'Imana abane nanyu ariko kandi ncimbona umenga ari cyo mugoma ego burya nasanze navuze ibintu novuga nka byose mugo nibagiye ikintu kimwe nibagiye ibikorwa bishika kuri bibiri bizokorwa muri SSV event bindi atari ibi byo kuririmba gusa bo ikimwe kijanye no kuririmba tuzoshira ku mugaragaro indirimbo zibiri zifise n'amasanamu audio visuel tuzobikora ku munsi w'Imana ariko kandi ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha 6 tuzokora igikorwa cy'impuhwe tuzokora urugendo rw'impuhwe tuzokorera mu bitaro Presse Rejashakre mu gisagara ca Bujumbura hafi umanuka uciye kuri hafi ya zone Buyenzi ukamanuka iruhande y'ishure kaminuza y'ubuvuzi INSP niho ivyo bitaro biri tuzogendera ivyo bitaro aho tuzogendera abagwayi yego imire ko tuja mu ivyo bikorwa vya evenema tuzogendera abagwayi kwe dusubiza abagwayi tubasengere kugira ngo tubabarane n'abababaye tunezeranwe n'abanezerewe nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo ni mu Baroma 15 mengo 12 nimba ntihenze yego ivyo bikorwa nari ndavyibagiye numva norangiriza ngaho nanje fata kanyashimira New Praise TV kuba mwatugende Imana ibahezagire kandi mushishikare kudushikira muri byose ariko rero sinogera nako nyene ntakavuze mwebwe Imana ibahezagire kuko nimba mwego mudukurikira muhora mubona amafoto ameze neza muri SSV event cyangwa ibikorwa vya Choral RAHAYI-ROYI Mbese company niba bidukorera ntimubure kuza murabegera barakora ibikorwa by'amasanamu neza n'ibindi bikorwa